Mwiriwe neza abanywanyi b'ibiganiro byacu amurereye hose mu bice bigiye bitandukanye turabifuriza gukomeza kugira icumweru ciza cane abagiye gusenga n'abatabashije kubona uko bojyayo mwese turabifuriza gukomeza kumererwa neza cane turabifuriza kandi gukomeza kugira intanguro nziza z'uku kwezi kw'icenda turi ku cyumweru kw'igenekerezo rya mbere ukwezi kw'icenda umwaka wa 2024 turabaramukije tunabaha ikaze wiriwe neza uherereye hose mu bice bigiye bitandukanye hano ni kumbonesha kure yacu ano yanyu ya Burundi News TV ahantu ushobora kuba woronka amakuru akomeye cyane bakomeje kugenda aravugwa cyane cyane mu gihugu cy'u Burundi ndetse no hirya no hino ku isi dore nyingo nkuru rero turaza kugenda tugaruka muri kino kiganiro cyacu Tujeje kwakira amakuru yihuta amakuru akomeye cyane amakuru ateye ubwoba akomeje kugenda hamura abatari bakeya aho benshi bakomeje kugenda baratungurwa n'ibikorwa by'imbonera kure aho benshi bakomeje kugenda baratungurwa by'umwariko n'ibikorwa bikomeje kugenda biraba kwa kane w'iki cyumweru turi ko turasoza rero nibwo nyiricibahiro Evariste Ndayishimiye yararimo asozera amashengesho ategurwa n'umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi yaje kwifuriza abanyagihugu rero ibihe byiza ndetse anabifuriza kuzogira ukwezi kwiza ku kwezi kw'icenda twamaze kugenda turatangura ndetse yanavuze yuko rero uku kwezi ari ukwezi kuzaba kurimwo imigisha amahoro ituze ndetse no gutekana ku banyagihugu bose ndetse bakazaronka n'imvura nziza imvura y'umugisha nga muri kino gihugu cy'u Burundi yasabye kandi abanyagihugu kureka gukomeza kwidoga ndetse by'umwihariko no gukomeza kwitotombera ibyo bariko barabona abizeza yuko ibintu byo bigiye kujya ku murongo cyangwa se byo bigiye gukemuka ariko amakuru akomeza kugenda radushikira na amakuru ateye ubwoba benshi mu banyagihugu rero bakomeje kugenda baratungurwa n'ibikorwa by'imbonera kure ndetse n'amahana ariko arakogwa n'imbonera kure mu nyuma yuko rero imbonera kure zimaze imisi zirakora amahano benshi bakaba babita inkora amahano kano kanya duhejeje kwakira amakuru yihuta amakuru ateye ubwoba ariko araturuka mu rugo rw'umutama agatogwasa yahoze ari arongoye umugambwe CNL utavuga rumwe n'ubutegetsi nga mu gihugu cacu cy'u Burundi nyuma yuko rero leta ibonye yuko uwo mugambwe ushobora kuzobarusha amajwi ndetse wakomeje kugenda uzanamo ibibazo bigiye bitandukanye biza kurangira uyu mutama yambuwe uyu mugambwe wiwe mu misi yeze rero hari amakuru yakomeje kugenda aradusumira yavugaga yuko rero uyu mutama agatogwasa yaba yaramaje kugenda yinjira mu mugambwe Sawanya Frodebu ariko kandi bamwe mu bayobozi b'uyu mugambwe baza kugenda batoza amakuru bavuga yuko rero ari ibinyoma icakora ku ruhande rwa leta bivuga ko rero nyiricibahiro Evariste Ndayishimiye n'abarongoye CNDD-FDD baba bahora bafise igishika ndetse n'ubwoba bw'uko rero uyu mutama asanzwe ari umwe mu bayobozi bakomakomeye yigeze kuba umwe mu bayobozi bakomakomeye ndetse akaba ari n'umwe mu bagwiza tunga akaba afise n'ijambo rikomeye cyane nga mu gihugu cy'u Burundi ashobora kuzohindura ibintu igihe icyo ari cyo cyose amakuru rero akomeza kugenda dushika nubwo rero nuko rero hakomeje kugenda harategurwa uburyo bwo kuba bomuhirika cyangwa se bamugandagura nk'uko biri kubitangazwa uyu agatogwasa rero akomeje kugenda ngaratera inkeke ngaha ubutegetsi bwa nyiricibahiro Evariste Ndayishimiye ibi kandi bikomeje kugenda bituruka mu rugo rw'iyo bikomeje kugenda biratera ubwoba mu nyuma y'iko rero imbonera kure zari zivuye mu mbonera kure day ziza kwerekeza ku nyubako yibewe cyangwa se ku nyubako yiwe zifise rero misiyo itari nziza mu by'ukuri yo kwemeza amakuru y'uko rero ari mu mugambi wo guhunga ndetse by'umwihariko ko yoba arimo arakorana n'umwanzi nk'uko bikomeje kugenda biragaragara amakuru dukomeze kugenda twakira rero nuko uyu mutama atabashije kuba yotaha mu rugo rwiwe nyuma y'uko yaje kugenda amenya iryo bara cyangwa se ibyo byateguwe nk'uko bikomeje kugenda biragaragara tugiye kuza tubirambura neza 5 ariko kandi ndaza kugenda narakubwira ayandi mahana ariko arakogwa cyane n'izi mbonera kure aho imbonera kure zikomeje kugenda by'umwariko zandika amateka atari meza nga mu kino gihugu cyane noneho bikaba bisa naho nyiricibahiro Evariste Ndayishimiye yazibwiye ati noneho n'uwo mutari mwakishe mubashe kuba mwo mudagandagura mu mwice akaba rero guhera ku munsi wejo ubwo bosozaga ibikorwa byabo by'umwariko by'imbonera kure day aribwo bakomeje kugenda by'umwariko barakaza ibikorwa byabo ndetse bakaba bakomeje kugenda batuma ibintu bikomeza kugenda birahinduka aho bakomeje kugenda barabangamira abanyagihugu mu gihugu ca Burkina Faso ni mu burengero bwa Afrika kwa Captain Ibrahim Traoré hari amakuru akomeza kugenda avuga ko rero babagabo basanzwe bakora akazi k'intambara ibiraka by'ubwicanyi ibiraka bigendanye n'ingwano zikomakomeye baturutse mu gihugu cy'u Burusiya mu mugambwe cyangwa mu mugwi uzwi nk'aba Wagner Group wahoze urongowe na Yevgeny Prigozhin n'ikegera kiwe Dmitry Utikine ariko bakaza gupfa umwaka uheze amakuru akomeza kugenda avuga ko rero Uburusiya
bwotanguye gukura muri Burkina Faso abagwanyi bo muri uyu mugwi bashika kwijana bo mu rwego rwo hejuru bo mu mutwe rero wabwo witwara igisirikare kugira ngo bagiye gufasha mu ntara rero za Ukraine gukomeza gufata ibice byinshi cyane bigiye bitandukanye. Ni mu gihe amakuru akomeza kugenda aradusumira yerekana neza yuko rero igihugu cy'u Burusiya coba cyaramaze kugenda kirafata umugambi ukomakomeye, umugambi uteye ubwoba, umugambi unateye inkeke, aho by'umwihariko iki gihugu cy'u Burusiya gishaka gukomeza gufata bimwe mu bice bigiye bitandukanye haba Kharkiv ndetse n'ibindi bice by'ingenzi bisanzwe biranyuzwamo ibikoresho ku ruhande rwa Ukraine. Ibi ngibi rero biraza kuba ari insinzwe ikomeye cyane ku gihugu ca Ukraine nacyo cyamaze kugenda kiratera indi ntambwe benshi bari barashimye ariko ishobora kuzobabyarira amazi nk'ibisusa yo kwinjira imbere mu gihugu cy'u Burusiya mu gace ka Kursk nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa. Ndabahaye ikaze mwese kuri ano masaha rero ababana natwe hano kuri Burundi News TV, imbonesha kure ibandanya kubashikiriza amakuru akomeye cyane, amakuru yihuta abikaravugwa nga mu gihugu cacu cy'u Burundi ndetse no mu bindi bice bigiye bitandukanye nga mu karere k'ibiyaga binini cyane ndetse no hirya no hino ku isi. Abatwumviriza mwese muherereye mu bice bigiye bitandukanye rero mwese turabahaye ikaze. Abatwumviriza muherereye mu bice bigiye bitandukanye haba hano mu gihugu cacu cy'u Burundi, abatwumviriza by'umwihariko muherereye mu bihugu bigiye bitandukanye by'abanyi muri Kongo, Rwanda, Burundi, Tanzania, Kenya ndetse n'ahandi, mwese tubifurije ibihe byiza cyane. Abadukurikira kandi muherereye ku mugabane w'Uburaya, Aziya, Australia, Amerika ndetse n'ahandi hose, tubahaye ikaze muri bino biganiro byacu, tubabwira ngo nyamuna niba utarabyonda handitse sabone hari ubwa mbere ushyize hano nyine byondaho kugira ngo ubashe kuzagira abana natwe 5 kuri 5 mu makuru n'ibiganiro tubandanya kugenda tubashikirizaho. Abatwumviriza kandi namwe muherereye mu bindi bice bigiye bitandukanye, turabahaye ikaze tubibutsa ko rwose ushobora no gupyonda hirya gato y'akamenyetso karaho kameze nk'inzogera kazwi nka notification canke notification kugira ngo ubashe kuca urabana natwe 5 kuri 5. Ikaze rero aya makuru yacu tuyatangurire nga muri kino gihugu cacu cy'u Burundi ahejeje kumvikana inkuru mbi cyane, inkuru y'incamugongo, inkuru yakomeje kugenda iratungura abatari bakeya ndetse abantu benshi bakaba bakomeje kugenda baragira ubwoba nk'uko bikomeje kugenda biragaragara. Uyu Mutama Agatogwasa biravuga ko rero iyo bakomeje kugenda ahahamura nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye mu rwego rwo kugira ngo rero by'umwihariko babashe kuba bamugandagura cyangwa bamushyira hasi, bakaba batanguye kugenda baramuteza imbonerakure, aho imbonerakure rero zikomeje kugenda zirataka ndetse urugo rwiwe nk'uko nari maze kugenda ndabitangura mbibabwira mu ngingo nkuru. Aka kanya twakiriye inkuru z'incamugongo, inkuru ziteye ubwoba, amakuru ateye igishika abatari bakeya anga mu gihugu cacu cy'u Burundi no hirya no hino. Namakuru ariko arava rero mu rugo rw'Umutama Agatogwasa mu nyuma yuko rero imbonerakure zivuye mu mbonerakure day, umunsi mukuru wazo wabaye ku nshuro y'umunani, wabaye ku munsi wejo ukabera mu gisagara ca Bujumbura, aho ari witabiriwe n'abandi bayobozi bakomakomeye nga muri kino gihugu cy'u Burundi. Ariko uyu mugabo numwe mu bantu bakomeje kugenda baranenga ibikorwa bikomakomeye byagiye birakogwa n'imbonerakure, aho zagiye ziragira uruhare komeye cyane mu kwica ndetse no kugandagura abantu no kunyuruza abandi. Aho izi mbonerakure rero zavuye muri Rwanda Day zerekeza kunyubakwa yiwe rero zifise misiyo rero itari nziza mu by'ukuri yo kwemeza amakuru yuko ari mu mugambi wo guhunga ndetse ko arimo arakorana n'umwansi. Amakuru rero dufise atari ivumbi adakoze ibirenge hasi, nuko rero Agatogwasa agiheza kumva rero ibyo ngibyo, ageraza kumva iyo nkuru y'ibyabaye ku rugo rwiwe, yaciye yanka gutaha iwe. Kuri ubu ngubu rero umuryango wiwe ukaba wugariwe mu nyubako, atanumwe rero urekuriwe kuja hanze. Gushika ubu ngubu rero uyu mushinga amateka by'umwihariko wambuwe umugambwe wiwe Izuba Riva uzwi nka Seneri arahigwa irya nino rero nga mu gihugu cacu cy'u Burundi, akaba ariko arashakishwa ku buryo bukomakomeye n'imbonerakure kuko amatwi rero adusumira avuge ko rero Reveriyano Ndikuriyo rero asanzwe by'umwihariko arongoye cyangwa se asanzwe ari we munyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD, ari we rero ubwiwe wasabye by'umwihariko wasabye umutwe wa Agatogwasa. Ubundi rero abazi Ndikuriyo rero neza abazi ko rero adapsina aho na gatoya. Ku munsi w'ejo rero by'umwihariko yaratumye imbonerakure zinkuru zisanzwe zinafise ubugome
zikomeye bikomakomeye kurusha izindi kumuzanira umutwe wa Rwasa Agathon, ariko kandi abazi Agathon Rwasa neza nabo barazi neza yuko rero ari umuhinga muri politike, ndetse ko rero byagora uwo ari we wese wipfuza iciziga ciwe. Hari bamwe rero mu batanguye kuvuga neza ko Honorable Agathon Rwasa yoba yahunze, hari n'abatajya rero umunwa mu kuvuga ko rero yoba ari rwa ruyeri rero rw'abadende bahejeje rero kumugandagura. Abandi rero nabo rero bariko baravuga ko rero yoba yapfunzwe ari muri documentation gusa. Hari amakuru akomeza kugenda avuga rero turiko turarondera ko umuco avuga ko rero yoba yarafashwe ingingo ku munsi w'ejo yo kwihamira rero mu kigobe mu nyuma yo guhabwa amakuru rero yuko ashobora kwicwa nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa. Uyu mutama rero Honorable Agathon Rwasa rero watanguye kwagirizwa gukorana n'abansi rero mu Burundi, amaze iminsi rero avugwaho amakuru menshi cyane agiye atandukanye, harimwo no guhindaguranya rero imigambwe. Ese koko Agathon Rwasa yoba akorana n'u Rwanda nk'uko rero bikomeza kugenda biravugwa? U Rwanda rwakorana n'umuntu rero wahekuye abanyamurenge. Ibi byose rero birerekanwa n'igihe rero nta nkeka ko rero bizamenyekana. Turi kurondera rero umutambukanyi wa Agathon Rwasa kugira ngo agire acyavuga rero kuri ayo makuru. Ibiza rero kudushikira turabibaragezaho rero mu nkuru yacu iza kugenda irakurikira. Gushika none rero icyo nakumenyesha nuko rero umugambwe Sawanya Frobedu wo wakomeze kugenda usimangira ndetse unagaragaza neza yuko by'umwihariko ibiriko biratangazwa na CNDD-FDD yuko rero boba barakiriye Agathon Rwasa ari ibinyoma ndetse atahantu na gatoya bihuriye. Mu gihe kandi uyu mugambwe cyane binyuze muri urugwaruka rwawo ruzwi nka CNDD-FDD, ruzwi by'umwihariko nk'imbonerakure rukomeje kugenda rurakora amababi menshi, bubanza nawe CNDD-FDD iriko irategeka abanyagihugu guterera ku ngufu rero imyiyerekano rero ya 2025 mu matora yemerejwe muri uwo mwaka. Amahera rero yegeranywa aratandukanye bivanye rero n'ubushobozi bw'umuntu cyangwa se umuryango mu bijyanye n'ubutunzi. Iterabwoba rero niryo riherekeza igereranywa ry'ayo mahera rero kubwo abanyagihugu rero bibubanza. Uburengero bw'u Burundi rero bavuga ko rero ari akamaramaza bakomeje kugenda barakorakorana cyangwa se bakomeje kugenda barakorerwa. Kuwimana rero by'umwihariko Kuwimana kw'igenekerezo rya mbere ukwezi kw'icenda rero hari haramukiwe isoko ya kijambere rero mu Bubanza iri ku mugwa mukuru rero w'intara. Imbonerakure rero abanywanyi b'umuhari w'ugwaruka rwa CNDD-FDD urejeje kwegeranya rero iyo ntereranyo baca mu kazu kamwe rero kamwe k'idandarizo muri iyo soko begeranyije hagati y'amahera ibihumbi n'ibihumbi bitanu bivanye n'ibikorwa rero by'udandaza cyangwa se ibidandazwa uko bingana rero mu kazu ako ariko kose nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Amakuru kandi dufise atariho ivumbi nuko bagisozera uyu munsi mukuru wabo ku munshuro y'umunani wahari wiswe Imbonerakure Day, by'umwihariko ngo baciye barahabwa amabwiriza akomakomeye yo gukomeza gukusanya aya mahera ndetse by'umwihariko no gukomeza gutanga ibihano bikomakomeye ku bantu bariko baranga gutanga iyo ntererano. Abamwe rero batubwira yuko rero ayo mahera ari intererano y'umugambwe uri ku butegetsi, niko rero bivugwa n'umwe mu badandaza nk'uko bakomeje kugenda baragaragaza. Icakora bavuga ko rero bakomeje kugenda barategwa ubwoba. Imbonerakure ziriko rero ziregeranya iyo ntererano zarateye ubwoba abadandaza. Ibyo byaraba rero abanywanyi ba CNDD-FDD n'abatari muri uwo mugambwe bategetswe kuba botanga iyo ntwererano. Nimba rero mudafise rero iyi tike yerekana yuko mwatanze iyi ntererano itegerezwa, nta burenganzira rero muzoba mufise bwo gukorera muri iyi soko. Niryo terabwoba rero ryakozwe n'imbonerakure ku badandazwa n'abakiriya babo nk'uko byaje kugenda biradutangariza. Benshi muri abo badandaza rero byabaye ngombwa yuko rero ko botanga ayo mahera asabwa mu ntumbero yo gukiza urudandaza rwabo kubw'abashinga ntahe nk'uko bariko bitangazwa. Izo mbonerakure zateguye rero kandi n'urutonde rw'abadandaza banse gutanga iyo ntererano kugira ngo bashe kuba bogerwaho n'ibihano. Abo ni
dupinga rero ni ukuguma ni ukuguma rero tubagunze, niko rero imbonerakure zateye ubwoba zikomeza kugenda zivuga. Icegeranyo rero by'umwihariko cy'iryo ntererano kirabandanya no ku miryango, aho rero by'umwihariko atawuvangura abari mu migambwe mu mazone nka Muramba ndetse na Mitakataka. Abanywanyi b'umugambwe CNDD-FDD barataye inzandiko zitagira umukono nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Tuzosuzuma rero no mu mamodoka yo kwiyunguruza ko rero mwatereye, kandi by'umwihariko nta burenganzira bwo kuja nk'ibujumbura umugwa mukuru rero w'ubutunzi muzaba mufise, niko rero imbonerakure zo muri ayo mazone abiri ya Bubanza zikomeje kugenda zivuga ko rero ata muntu yemerewe ko yokora ingendo atararishe iyo ntererano. Abarongoye imigambwe rero y'abadandaza babwiwe ko rero hariho iyindi ntererano ibarindiriye y'amatora y'abashinga amateka n'abakenguruza amateka ayimirije umwaka uza, umwaka wa 2025. Muri komine Gihanga rero bamwe rero mu batoza korari babwiye abanyagihugu rero ko iyo ntererano igenewe gufasha imiryango ikenye n'imiryango yakozweho n'imyuzurira nk'uko biriko biratangazwa. Muri iyo komine kandi nyine abanyagihugu barababazwa nuko iyo tike ya CNDD-FDD yasubiriye ikarata ndangamuntu. Baratugerageza rero mu buryo bwose ikarita ndangamuntu yasubiriwe n'igitsina n'igitasi ca CNDD-FDD atagahenge baduha na gatoya rero, niko umwe mu banyagihugu bo kuri uyu mukomine Gihanga yakomeza kugenda yidoga. Bavuga ko rero ikarita ndangamuntu atakamaro igifise ngaha muri kino gihugu c'u Burundi uretse iyo karitasi cyangwa se icyo gikorwa ca CNDD-FDD nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa. CNDD-FDD rero ikomeje kugenda irarangwa n'ibikorwa biteye ubwoba, ikomeje kugenda irarangwa n'iyicarubozo, gushimuta ndetse no kunyereza imitungo y'abanyagihugu nk'uko bikomeje kugenda biravugwa. Icyakora kandi abakomeje kugenda baradusumira bakomeza kugenda bavuga ko rero ari akaga ndetse ari n'akamaramaza gakomakomeye, kuko rero by'umwihariko nyiricubero Evariste Ndayishimiye atakintu na gitoya, atagikorwa na gitoya ariko arakora kuri bino bikorwa. Dukomereze nga mu burengero bwa Afrika mu gihugu ca Burkina Faso. Urusiya bwatanguye gukura rero bamwe mu basirikare babwo bakomakomeye bo muri Wagner Group mu gihugu ca Burkina Faso. Mu basirikare bo muri Wagner bari bashika ku 300 rero, abagwanyi bashika ku 100 bo ku rwego rwo hejuru bo muri uwo mutwe wabwo rero witwara gisirikare ngo bagiye gutangura kugenda berekeza mu gihugu ca Ukraine. Ni bamwe rero mu basirikare bagera hafi ku 300 nyine bo muri Bia Brigade, kompanyi y'igisirikare iyo mu Burusiya rero itari iya leta, bageze muri icyo gihugu cyo muri Afrika y'Iburengerazuba muri Gicurasi uyu mwaka, by'umwihariko mu gufasha agatsiko ka gisirikare kari ku butegetsi karongowe na Captain Ibrahim Traoré. Kuri sheni yaryo yo ku rubuga rwa Telegram, iryo tsinda ryavuze ko rero abasirikare baryo bazosubira iwabo gufasha mu kurinda Uburusiya rero mu gitero ca Ukraine herutse kugaba mu karere ka Kursk mu gihugu c'Uburusiya nk'uko bikomeje kugenda biratangaza. Asubiza rero ku butumwa bwo kuri Telegram bw'ikinyamakuru Le Monde cyo mu Bufaransa, Victor Lamolave, komanda wa Bia Brigade, yanditse agira ati: iyo umwanzi wacu ageze rero ageze ku butaka bwacu bw'Uburusiya, abasirikare bacu bose bahuriza hamwe hanyuma bakigira hamwe ibibazo mu rwego rwo kugira ngo babashe kuba bamusubiza aho yaturutse, nk'uko bikomeje kugenda bigaragara, aho bafatanya bakabasha kuba by'umwihariko bohongana nabo. Hari ubwoba rero bwo kuba Burkina Faso bwabo ishobora kongerera imbaraga intagondwa rero zigendera ku mahame akaze cyane yiyitirira idini rya Isilamu muri Burkina Faso, zerutse no kwica rero abanyagihugu bagera ku 300 bari kumwe rero mu bitero binini cyane, akaba ari kimwe mu bitero binini cyane byabayeho mu myaka iheze nk'uko biriko biratangazwa. Kuva mu mwaka wa 2015 igihugu ca Burkina Faso kibasiriwe n'ibitero rero by'intagondwa mu buryo buhoraho cyane, abantu barenga miliyoni zishika kuri 2 baramaze kuva mu byabo bahungira mu bindi bice by'imbere muri kino gihugu. Imwe mu miryango itanga ifashanyo ivuga ko rero ibibera muri Burkina Faso ari amakuba yo kuva mu byabo yakomeje kugenda yibasira, ariko isi ikaba atakintu na kimwe rero yigeze kugenda iravugwa. Agatsiko ka gisirikare gategekwa na
perezida w'inzibacyuho Captain Ibrahim Traoré wageze ku butegetsi muri Nzeri rero umwaka wa 2022 ahiritse ubwari buriho rero yaje gusezeranya abanyagihugu guhagarika ibitero by'intagongwa ariko kandi kakaba gakomeje kugenda karananirwa na nyuma yo gushaka rero ubufasha bushya rero mu by'umutekano buvuye ngaha mu gihugu cy'u Burusiya mu gihe hafi rero kimwe ca kabiri cy'igihugu kiriko kiragenzurwa n'ubutegetsi buriho rero imitwe y'intagongwa nayo irimo kurushaho kwibasira abasirikare ndetse ikomeza kugenda inabica. Amakuru akomeza kugenda atugeraho rero kandi aravuga yuko rero Captain Ibrahim Traoré nawe yoba akomeje kugenda akora ibishoboka byose mu rwego rwo kugira ngo abashe kuba yoshyira iherezo kuri bino bikorwa by'ubwicanyi ndetse binavuga ko rero yoba ari mu bikorwa byo gutegura itsinda ry'abasirikare bakomakomeye bagomba kuzamufasha by'umwihariko mu bikorwa bigiye bitandukanye, ibikorwa byihuta, ibikorwa bizamufasha mu guhangana ndetse no gusubiza inyuma iterabwoba nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Icakora amakuru akomeza kugenda atugeraho by'umwihariko arerekana ndetse akanagaragaza neza yuko kino gihugu ca Burkina Faso gikomeje kugenda kirahura n'ibibazo bikomakomeye. Nko mu minsi mikeya iheze leta yamenyesheje abamenyesha makuru ndetse n'isi yose yuko bari bamaze kugenda baburizamo iyindi coup d'etat. Leta y'igisirikari ya Burkina Faso ivuga yuko rero inzego z'umutekano z'ubutegetsi bw'icyo gihugu rero by'umwihariko zerutse kuburizamo igeragezwa ryo guhirika ubutegetsi. Hari hashize hafi umwaka umwe rero Captain Ibrahim Traoré w'inzibacyuho muri iki gihe rero by'umwihariko nawe ubwe afashe ubutegetsi aheritse ubwari buriho. Mu itangazo ryasomwe rero kuri televiziyo agatsiko ka gisirikare karaherutse gutangaza neza yuko nyine kari ku butegetsi kavuze ko rero abasirikare kavuze yuko rero akata abasirikare bako batatangije banatangaje amazina ya bamwe mu bantu bari bacuze umugambi wo guhungabanya ubutegetsi ndetse n'umutekano. Ibiro ntaramakuru by'Abongereza rero Reuters bisubiramo amajambo yo muri iryo tangazo rivuga ko rero abo bari bafise ubushake bubi cyane bwo gutera inzego za Repubulika ndetse no gushora igihugu cabo rero mu kajagari nk'uko bikomeze kugenda biratangazwa. Iryo tangazo rivuga ko rero by'umwihariko hari abatawe muri yombi ariko kandi atamakuru arenze ahango bigeze batangaza. Mu gihe cyavuga kandi gishize hakomeje kumvikana amakuru yuko rero mu gisirikare ca Burkina Faso ari umwuka mubi ndetse by'umwihariko hashobora no kuzoba ikudeta nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Amakuru akomeza kugenda agaragaza neza yuko rero by'umwihariko nga muri kino gihugu ca kudeta muri kino gihugu cya Burkina Faso hakomeje kugenda hagaragara amakudeta menshi cyane ariko kandi akaba atakintu na gitoya bariko barayakoraho. Ndabashimiye mwese dukomeze kubana no mu makuru ari imbere.